Muri no minsi turabona yuko hari ibyo guhohotera abanyororo byasubiye kwibonekeza, cyane cyane ibyo tukabibona mu mabohero ya Mpimba, Muramvya, Rumonge hamwe n'ibohero rya Gitega, aho nko mu ibohero rya Mpimba twabonye b'abarwanyi 19 ba RED-Tabara batangwa n'igihugu cy'u Rwanda, mu bari mu ibohero rya Mpimba apfunzwe bagashirwa ahantu habonyene aho bita tingitingi, bakaba bacunzwe n'izindi mbohe mugabo zegereye umugambi uri ku butegetsi, ari muri wa mugwi w'imbonerakure, abo bakababuza ko bashobora kuva aho hantu bapfungiwe. Abo rero nabo bakaba bashizweho n'ubuyobozi bw'ibohero muri kimwe bita ngo ni komite y'umutekano, by'umutekano mu ibohero mu bisanzwe bibazwa abajejwe umutekano nyene igipolisi gikorera mu ibohero. Abo rero ntibashobora kuva aho hantu bapfungiwe, bateza kuguma bari aho nyene, bigaca bibatuma rero bagira ingorane kubera bijanye n'amagara, kubera bagumiza mu kantu gatoyi bapfungiwemo. Ibyo rero tukabona ko ari uguhungabanya agateka ka zina muntu, kuko n'umunyororo n'aho abapfunzwe arafise uburenganzira bwiwe, ashobora ica arekuriwe mu ibohero. Mu ibohero rya Muramvya naho nyene turabibona nk'ibyo, aho abanyororo witwa Elvis bari buhonyore hamwe n'uwitwa Evariste Shurwe ry'Imana, nabo nyene bamaze igihe bapfungiwe ahantu hari amadushe. Abo nabo nyene bitwa ko bagirizwa ngo kuba bakorana n'abitwaje ibigwanisho. Abo rero nabo nyene babapfungira ahantu babakuye mu vyumba bahora baryamamwo, baja kubereka aho baryama, bakabereka ahantu abanyororo basanzwe bogera. Urumva ko ari uguhohotera agateka kabo. Ibyo bikagirwa rero n'umuntu yitwa Regis, mu bisanzwe atari ico ajejwe mu ibohero, atari uko ari umuntu yegereye umugambi uri ku butegetsi nyene, akabifashanyamo n'umuyobozi w'ibohero wo bita Jean Paul. Mu ibohero rya Gitega naho nyene turabona ko hari ibintu bitagenda neza, kuko abitwa ngo n'abakapita, abaserukira abandi mu ibohero, usanga bayohotera abandi. Aha twovuga muri abo bakapita witwa Atibu Jafete, witwa Claude Hategeka umukama, n'uwundi yitwa Ndiritiro, n'abagenero bitwa ko baserukira abandi mu ibohero, mugabo ugasanga nibo bahungabanya agateka kabo mu kubakubita, bakoresheje inkoni. Ivyo bihano navyo bikaba bisanzwe bitarekuriwe ko hari umunyororo abiha uwundi. Ibintu byo gusaka amatelefone mu banyororo bagenzi babo, ibyo bakabigira naho nyene ata amategeko abibarekurira, kuko ubwo bubasha bufitwe n'abajejwe umutekano. Turavuga kandi mu ibohero rya Rumonge, aho higaragaza ibintu busumwa bukorwa nabo nyene bitwa ko baserukira abandi mu ibohero. Uwitwa Kajeneza Mustafa afatanije n'umuyobozi w'ibohero witwa Nkurikiye Patrice, nibo usanga rero baca batera ubwoba abanyororo, bakabapfunga kugira ngo ntihagire n'umwe yovyura umutwe ngo avuge, agire ico avuze kuri ubwo busuma buba buriko burabakubye ifungurwa vyabo, cyane cyane ifungurwa vy'ibiharage. Ivyo rero bikaba muri ibi bihe muzi yuko inzara ari nyinshi cyane mu mabohero, aho abanyororo bashobora kumara indwi yose batarose ivyo bafungura bikwiye. Twosaba ubushikiranganji bw'Ubutungane busanzwe ari bwo buraba ibyo bijanye n'amabohero, ko bwokora uko bushoboye kugira ngo ibyo bintu bibera mu mabohero bihere, haba umutekano, umuntu akora umunyororo wiwe atekanya, azi ko ariko akora ikintu amategeko amutegeka gukora, mugabo ntihabe ibintu byo guhonyanga agateka ka zina muntu, agateka k'umunyororo. Aha mbere twona bivuga dushemitse, kubera murazi ko hari umushikiranganji mushasha w'Ubutungane, ntiyoza rero ngo abandanirize mu mabi yoba yari yakogwa, yogira ico ahinduye, yogira akaboneka yuko hari ikintu gishasha kije cane cyane mu guhana abo bayobozi b'amabohero, kuko ivyo bikorwa mu mabohero baba babizi, mbere benshi ugasanga babisemwo n'uruhara, kuko iyo ataba ari bo ibintu ntibiba biyangara gutya.